Bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, turabahaye gake kandi turabaye namwiriwe ivange naho muherereye. Muri kumwe na mwene so Pasteur Ndayishimiye Aime Fidèle yama abategurira kandi akabashikiriza ikiganiro menya bibiliya. Uyu munsi numva nezerewe cyane no gusubira kubana namwe. Nabateguriye ikiganiro inyigisho iza kuvuga kijanye n'inyigisho tubona Yesu yagiye akora, kandi cyane cyane za kwisunga ijambo rimwe mu majambo yavugiye ku musaraba, aho yavuga ngo birarangiye. Tugiye kwiga ku ijambo bita birarangiye, ariko kandi imbere yuko tugiga ko reka tubanze dusenge. Mana, turaguhaye icubahiro, turagushimiye ukugira neza kwawe. Reka wongere kwigishiriza ubwoko bwawe biciye mu ijambo ryawe, nk'amashishikari gusobanura mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubwo rero bakundwa, reka twisunge ijambo dusanga hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 19 ku murongo wa 30. Ndasoma mu izina rya Yesu. Yesu amaze kwihabwa aravuga ati birarangiye, araheza ajondamika umutwe, umutima uraca. Amen. Iryo ni ijambo Yesu yavuze ngo birarangiye. Iyo usomye mu zindi ndimi ntabwo ari birarangiye gusa, ariko hari kwirindi jambo bivuga ngo vyose birarangiye. Mu rundi rurimi rw'igifaransa bavuga tout est accompli. Kandi iryo jambo Yesu yarivuze yari isanzwe rikoreshwa mu mico y'abayuda, mbere no mu migenzo y'Ikigiriki bararikoresha, ryavuga ngo tetelestai. Iryo jambo rirafise insobanuro nyinshi, ariko nyamukuru zizakurwa mu bintu bitatu. Byavuga ko intambara irangiye, kandi byavuga ko ideni ririshwe, byasobanura kandi iryo jambo ko urubanza rutsinzwe. Ubwo rero iryo jambo rivuga ngo vyose birarangiye, naho abashize mu Kirundi iryo jambo vyose ritarimwo, mu zindi ndimi biboneka ko iryo jambo vyose ritegezwa kugaragara. Iryo jambo rero vyose rivuga ngo nukugira ngo dutahure cyari cyazanye Yesu mwisi ko yari akirangisha, ariko kandi nukugira ngo tumenye neza ko harimo ubunini cyangwa uburebure cyangwa ikiguzi cy'agakiza twahawe, ko icyo kiguzi cyari gihejeje kuriho. Yesu biboneka yuko yari yaramaze no gusengera abiwe, asenga. Igihe yasengera abiwe hariya muri Yohana igice cya 17 yavuze ngo nagushimagishije ku isi ngo nonoso igikorwa wampaye gukora. Ubwo rero aya majambo yanayavuze n'imbere yuko ashigwa ku musaraba. Yavuze ati ngo nahishuriye ubwiza bwawe. Ni kuvuga ngo Imana yamuhishuriye ubwiza bwiwe, kandi ngo nivyo rero Yesu yarangije igikorwa yari yahawe na se gukorera mu isi. Yarangije igikorwa ciwe cyo ku isi, nico twovuga, ariko kandi ico gikorwa tubwirizwa kuza kukibona mu mwanya muto, kuko bivuze ngo vyose birarangiye. Iryo jambo ubwa mbere rirasobanura ngo biraherahejwe, cyangwa ngo biraheze, cyangwa ngo biranonosowe. Ico rero cyari kinonosowe, ni cya gikorwa Yesu yaje mu isi gukora cyo gukiza umunyavyaha no kumuha ubugingo budashira. Icyo twovuga kirenze ibi nuko amashengero menshi cyangwa amadini menshi usanga hari abavuga butumwa basobanurira ijambo ngo birarangiye, nkuko bashaka kuvuga ngo ni imibabaro irangiye, ko bari muri Yesu atamibabaro. Hari n'abasobanura numvise bavuga ngo nta ndwara ngo zarahavuye, ariko Yesu ngo yakuye indwara ntiziri mu indwara, zizobandanya ziriho tukiri mu isi twambaye umubiri. Icyo rero tuvuga vyasobanura cyari gikorwa cyo gukiza umunyavyaha, kuko iyo usomye hariya muri Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 1:21 tubona ko Yesu yari yavutse kugira ngo aze mu isi akize abantu biwe ivyaha vyabo. Ubwo rero ivyo yararangije
kwari ukunonosora igikorwa cyo gucungura umwana w'umuntu. None rero hari ikibazo umuntu yo kwiyumvira. Muri kino cigwa tuzoraba ibintu bishika 4, ibintu yashoboye kurangiza avuga ngo birarangiye. Reka uyu munsi tuje turaba ikintu kimwe, turabe yuko mu vyo yavuze birangiye hari icyo bita ubuvugishwa bwo mu isezerano rya kera bwamuvuga ko yarahejeje kubwuzuza. Reka ndababwira bakundwa, isezerano rya kera ko ritubwira Yesu yari kuza, kandi iryo sezerano rya kera turisangamo ubuvugishwa burenga 100 buvuga ubuzima bwa Yesu, buvuga igikorwa ciwe, buvuga n'imibabaro gushika no ku rupfu vyiwe. Ubwo rero iyo usomye akarorero mu Kuvayo igice cya 12 ku murongo 31 tuabona ko hariho umwagazi w'intama wabwirizwa utangwa. Uwo mwagazi w'intama mu bisanzwe watangwa n'Abisirayeli kugira ngo bashobore kurokoka, kandi ababikoze nk'uko Imana yari yabibwiye Mose, umumarayika murimbuzi yararengana asanze amaraso y'uwo mwagazi ari ku bishimajyango byaho baba. Ubwo rero uwo mwagazi watangwa washushanya Kristo yari kuza. Mu isango buryo buri bwo gusobanura bibiliya tubona uwo mwagazi bita l'agneau pascal mu rurimi rw'igifaransa, ni umwagazi washushanya Kristo yari kuza akatangwa ku musaraba, nawe amaraso yiwe maze guseseka abamwizeye bose ibyaha byabo bigakugwa. Ubwo rero iyo tuvuze iri jambo turabona hariho ibintu byinshi twovuga yarahejeje kuzuza. Tuvuze ngo yarahejeje kuzuza ibyari byaramuvuzwe ko. Muri Zekariya 12 ku murongo w'10 sinzi ko twasoma, ariko bishobora gutwara umwanya muremure kuko umwanya ari amafaranga, niko abafaransa bivuga. Uno murongo tubona ngo Zekariya ko yari yaravugishijwe ku Bisirayeli, ku Bayuda, ko ngo bazihweza uwo babambye, uwo bacumise. Mwibuke igihe Yesu Kristo yabambwa, tubona ngo hari abantu bari ku gasozi hakurya ngo babiraba, ngo baraba, ngo hariho Bibiliya avuga hariya muri Matayo ko hariho n'abakenyezi ngo bagenda bamukorera, ngo nabo bari hakurya baraba ibibaye. Ivyo rero kwari ugushitsa ivyari vyaranditswe mu isezerano rya kera. Kandi Dawidi nawe usomye mu mazaburi yiwe, Zaburi ya 22 ku murongo wa 15 kugeza 18 tuhabona havuga ko n'imibabaro Yesu yari kuronka, ko iyo mibabaro nayo hari ico yarahejeje kuyikorako. Imibabaro rero Yesu yarahejeje kuyirangiriza ku musaraba. Muri Yesaya 5:3 ku murongo w'10 urahabona ko ivyo vyavugwa kuri Yesu Kristo ko navyo yarahejeje kubirangiza. Iyo usomye kandi no muri Zaburi ya 69 ku murongo wa 21, sinzi ko reka nsome iyi Zaburi ya 69 ku murongo wa 21. 69 ku murongo wa 21 haravuga ngo kandi bampaye umururazi kuba ivyo kurya vyanje, ngize inyota bampa inkarisha ngo ndayinywe. Mwibuke uyu ni Dawidi ariko aravugishwa ibintu vyari kuba kuri Yesu Kristo, nuko umenga ariko arabibona ngo nari inyotewe ngo bampa iki, ngo bampa inkarisha, ngo kandi ngo igihe byaboneka ko adendebukiwe, murabona ivyo bamukoreye ku musaraba nivyo vyashitse. Ubwo rero kandi biratangaje iyo tubonye ivyo Yesu yakoze, iyo tubonye urupfu rwa Kristo ku musaraba, vyari bisigura ngo ivyo vyose vyamuvugwa ko mu isezerano rya kera yarahejeje kubirangiza. Aco gituma avuga ngo birarangiye. Ibi ni navyo Yesu yabwiye abigishwa babiri
igihe bari mu nzira y'Emawusi amaze kuzuka, yababwiye ngo niko byari bikwiye kumera, ngo ivyanditswe mu bitabo vya Mose, ivyanditswe mu mazaburi, n'ivyanditswe n'abahanuzi bose, ngo byari bibwirizwa gushika. Icyo yarahejeje rero kukirangiza. Urashobora kubisoma ibi muri Luka 24 ku murongo wa 25 kugeza 27. Iyo tubonye rero ubuzima Yesu yaciyemo n'imibabaro yiwe n'ingene yabirangije, ibyo byose bitwereka ishusho ya Mesiya yari yaravugishijwe mu isezerano rya kera. Ubwo rero mu kurangiza nagira mvuga ikintu cya nsubiramwo ko Yesu avuze ati birarangiye, nuko yarahejeje kurangiza ubwa mbere ivyari vyaramuvuzwe ko vyose, ubuvugishwa bwari bwaramuvuzwe ko bwose yarahejeje kubushira mu ngiro. Ibisigaye nizera ko tuzobana mu kiganiro kizokurikira. Umwami Imana ashishikare kuba